Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana na politike ndetse n'umutekano mu karere, aho ibintu bitoroshe na gatoya. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi aragomeje guhungabanya umutekano mu karere ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba adushikiye muri kano kanya, avuye mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga umugambi Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kugarukana mu Burundi, akaba ari umugambi uteye ubwoba kandi ubabaje, aho yatse ubufasha bukomeye cyane mugenzi we wa Kongo, akamubwira ko kugira ngo batsensure umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo ari uko babanza gutera igihugu cy'u Rwanda, amaze bagahindura ubutegetsi buri i Kigali, kuko abo bategetsi bombe barabona neza ko M23 ihabwa ibikoresho ndetse n'abasoda n'igihugu cy'u Rwanda, ibyo leta y'u Rwanda yamwe kera ihakana, ikavuga ko atabufasha na bukeya ihereza M23, ahubwo yo ikagiriza leta ya Kongo ko iha indaro, kandi ikaba yaramaze gushira mu gisoda cayo abasize bahekuye u Rwanda, biganje mu bagize umutwe wa FDLR bamaze imyaka myinshi bacumbitse ku butaka bwa Kongo, aho bagiye bahunze ubutabera, kandi bakaba bavuga ko n'ubundi bazagaruka bagakora ibyo basize batarangije, ariko benshi bakabona ko bitazigera biborohera na gatoya. Umugambi wajyanye Perezida Evariste Ndayishimiye wamenyekanye, akaba ari umugambi uhambaye cyane kandi uteye ubwoba, aho yagiye kuganira na mugenzi we ko bagomba gutera u Rwanda baturutse mu Burundi, amaze u Rwanda rukabura uburyo ki rwongera gufasha M23, bigatuma M23 bahita bayitsinda ku butaka bwa Kongo, kuko abategetsi baravuga neza ko M23 idashobora gutsindwa mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda hava ubufasha buhabwa M23 akira umutekano kandi nta kibazo na kimwe gihari. Akaba ariyo mpamvu abategetsi baganiriye bakumvikana ko ikintu cyonyine gisigaye ari uko bagomba gutera u Rwanda, amaze bigatuma u Rwanda rutongera guha ibikoresho ndetse n'abasoda M23. Ibyo bikaba byahita bituma M23 itsindwa hakiri kare, kandi bigatuma M23 itsinsurwa ku butaka bwa Kongo, nk'uko abategetsi ba Kongo ndetse n'abo Burundi babyifuza, aho bakunze kuvuga ko umutwe wa M23 atari abakongomani, ahubwo ko ari abanyarwanda bashaka gutwara igihugu ca Kongo. Ni amakuru nyine duhejeje kuronka nyuma y'uko tumaze kuganira n'umwe mu bizigirwa ba Perezida Evariste Ndayishimiye, akatubwira ibiriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi wiwe. Turamaze iminsi tubereka ingene mu Burundi ariko harinjiramo interahamwe zitari nkeya ziganje mu bagize umutwe wa FDLR, kandi zikaza zizanye ibigwanisho bikomakomeye, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ku batwara igisoda cy'u Burundi ko izo nterahamwe zigishika mu gihugu cy'u Burundi zaya zitazijyanwa mu ishamba kama rya Kibira, aho zigiye gukora imyitozo ihambaye cyane zikivanga n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Ibi byose nyine bikaba bigiye gutera ikibazo gikomeye cyane mu karere, kandi bikaba bishobora guhungabanya umutekano w'ibihugu, cyaba icy'u Burundi cyaba icy'u Rwanda ndetse na Kongo. Ariko benshi bakavuga ko igihugu cy'u Burundi kigiye kwita mu mucanwa ukomeye cyane, aho benshi bemeza ko Perezida wa Kongo ariko arahenda Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ibyo ariko aramusaba gukora nawe byaramunaniye. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwisamburira igihugu ciwe cy'u Burundi, kuko biraboneka neza ko ingabo ziwe igihe cyose zaba zikoze ikosa zikihuza interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zigashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, benshi baremeza ko nta n'iminota 30 bahamara, kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kimaze kwiyubaka mu bisata nka byose, cyane cyane mu gisata kijanye n'umutekano, aho igihugu cy'u Rwanda gifise igisirikare kizwi kandi gikomeye mu karere ndetse no muri Afurika yose. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'ubufasha bwose bwaturuka muri Kongo n'ubundi atana kimwe bwahungabanya ku mutekano w'u Rwanda, kuko imbibi z'u Rwanda ziracunzwe ku buryo bukomeye cyane. Kandi muranabizi neza ko abarongoye igihugu cy'u Rwanda bakunze kuvuga ko ubutaka bwabo ari butoya, ko batabukoreraho intambara, ahubwo ko intambara bazajya bayikorera ko wasotoye. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye umucanwa agiye kwatsa agomba kuwota wenyine ubwiwe, kuko
ko ingabo z'u Rwanda RDF ntizijya zigera zimwihanganira ko yakorera intambara ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo benshi bakabona ko kubera ubushobozi n'imbaraga RDF ifise izahita yinjira ku butaka bw'u Burundi amaze ikarwana n'abanzi aribo nyine FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zizaba zemeye kwifatanya na FDLR, bikaba ari ibintu nyine bishobora gusiga bisambuye igihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi ndetse n'abaraba ibya politike muri rusange babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gusambura igihugu cy'u Burundi ndetse n'igisoda cy'u Burundi, na rirya benshi bavuga ko igisoda cy'u Burundi cyamaze gusambuka kubera intambara idafise ico imariye Abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ashoramwo Abarundi, ariko bikaboneka neza ko iyo ntambara ari we wenyine uyifisemwo inyungu, kubera ko umusoda canke Imbonerakure arungitse muri Kongo, Perezida wa Kongo amuhemba ibihumbi 5 by'amadolari bya buri kwezi. Ibyo nyine bikaba byo bituma abana b'u Burundi bagiye gushirira muri Kongo, dore ko M23 nayo iriko irabica itababarira kandi ikabica ibahora yuko baje ku butaka bwabo bakaza ku butaka bwa Kongo, mu gihe biboneka neza ko ataco bariko bararwanira. Abarundi batari bake bari mu barira akomeye cyane, aho batewe ishavu rikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu yahisemo kubarimburira abasoda agahitamo amafaranga. Ibiriko bibaratera agashavu gakomeye cyane, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwiwe. None igihe ibyo bitarahera agiye no kwishiraho ibintu atazashobora, aho agiye gutera igihugu cy'u Rwanda, igihugu bizwi neza ko ari igihugu kitavogerwa kandi ari igihugu kidaterwa. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagambaniye igihugu, aba ariyo mpamvu agomba gufatwa agapfungwa, kuko biboneka neza ko ataciza na kimwe ashakira Abarundi n'u Burundi, ahubwo ko ashaka gusambura igihugu we akabona amafaranga, dore ko amaze iminsi agura imitungo myinshi ihambaye za Canada, Amerika ndetse no mu bindi bihugu nka Arabia Saudite ndetse no mu Barabu. Ibyo byose bikaba ari ibintu biteye inkeke kandi byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kurundanya amafaranga yarangiza agahita ahunga igihugu. Abasoda 34 barapfunzwe kubera banse kurwana na M23, bakaba bapfungiye mu Ruyigi. Abasoda 34 barapfungiwe mu ibohero rikuru rya Ruyigi, bari barungitswe muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku itegeko ry'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNB muri Kigarama 2023. Banse kurwanya M23 none mu byaha bakurikiranwaho ko harimwo kugumuka. Abapfunzwe bava mu makambi atandukanye bahagaritswe ku itegeko ry'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ku wa 9 Kigarama mu mwaka uheze, nk'uko abaduhaye amakuru babivuga. Bamwe muri abo batanguye gupfungirwa mu gasho k'igipolisi ca gisirikare i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abandi bajanywe mu busho bw'amakambi y'igisoda ya Mujejuru, intara ya Cankuzo ndetse no ku Muzinda, intara ya Bubanza mu burengero. Bose bamazeyo ukwezi kurenga. Nk'uko bivugwa n'abegereye iyo dosiye, bashitse mu Burundi kuri uyu wa 9 Kigarama 2023 baciye bamburwa ibyo bari bafise byose, amatelefoni n'amafaranga byose barabyamburwa. Amakuru dufise avuga ko bamwe baborejwe igufa, abandi baricwa. Ibyo bagirizwa. Amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Ruyigi, abo basoda 34 harimwo ibisongerezi 3, abandi bakaba abasoda batoya basambishijwe n'abacamanza b'abasirikare bavuye i Bujumbura muri sentare ya gisirikare. Bategerezwa gusofata ingingo yo kubagumiza mu munyororo canke kubarekura. Bamenyeshejwe ko bagirizwa kugumuka no kwaka amategeko yo kuja mu ntambara, niko abaduhaye amakuru babisigura. Abo basoda bari bamaze amezi arenga 7 ku butaka bwa Kongo, banse kuja hamwe n'abasoda ba Kongo. Bavuga ko ico gikorwa ca gisirikare kirimwo ibitumvikana na gatoya, leta iri kwihakana hagize uwupfirayo, kandi ntikwemera kurwana twambaye umwambaro w'igisoda c'ikindi gihugu, umwambaro w'igisoda ca Kongo. Ikirenzaho nta rupapuro rwerekana ubutumwa tugiyemo canke agashirukabute kuri ico gikorwa. Byose ni igipfungu gusa, n'abasoda bagizwe imbohe. Abaturongoye baririra amafaranga, twebwe tubagumya kwibera imbohe zabo.
Muri Kigarama mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavuze ko bisanzwe ko abasoda b'u Burundi bicirwa ku butaka bwa Kongo kandi aremanga ko bisanzwe canke ko abatari ku murongo bahanwa iyo banse amategeko ariko n'abasoda bakagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko kugira ngo abarungike muri Kongo ategeze amenyesha inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka kandi ari byo itegeko rimusaba. Ibyo byose nyine bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wakoze ikosa rikomeye cyane gusumba abasoda kandi ko ari we ugiye gusambura igisoda c'u Burundi. Ibyo byose biriko biraba mu gisoda c'u Burundi aho atamusoda ugifise umwizero mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije gutegura indi ntambara ikomeye cyane kugira ngo anezeze sebuja umutegetsi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho aheruka muri Kongo baganiriye ibintu bihambaye cyane kandi bikomeye, harimo ko bagiye guhuza imbaraga nyine bagatera igihugu cy'u Rwanda bavuye mu Burundi kugira ngo M23 icike intege, kuko bo bahamya neza ko M23 igira ingufu kubera ko leta y'u Rwanda iba iyiri inyuma. Ibyo leta y'u Rwanda yagomeje guhakana, ahubwo ko ikavuga ko leta ya Kongo ifasha bikomeye FDLR, umutwe w'iterabwoba wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. None abo basize bamenye amaraso ku butaka bw'u Rwanda bariko barashirwa mu gisoda c'u Burundi kugira ngo batere u Rwanda amaze bahindure ubutegetsi bwa Kigali, ibidashobora kubakundira na gatoya kandi bikaboneka neza ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye birimwo uruhendo rukomeye cyane, aho benshi bavuga ko abamuhanura kujya muri ino ntambara ari abanzi biwe, ari abashaka gusambura ubutegetsi bwiwe, kuko na Kongo ifitaniye amatati akomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ntiyigeze yubahuka gutera u Rwanda cyangwa se yubahuke gufunga imbibi zabo nk'uko u Burundi buherutse kubikora, aho bwafunga imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda. Benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baramuhenda, kuko bariko barashaka ko intambara ibera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abarundi batari bake iyo ntambara batayishaka kandi babona neza ko ataco ishobora kubamarira, kuko abakongomani na leta yabo barazi neza igihugu cy'u Rwanda, barazi ubushobozi n'imbaraga bafise, barazi ko utatera u Rwanda ngo hamare n'isaha. Akaba ariyo mpamvu bashatse ko iyo ntambara ibera ku butaka bw'u Burundi. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi asigaye ameze nk'igishusho, kuko abategetsi ba Kinshasa aribo bariko barafata ingingo kandi bikaboneka ko ingingo bariko barafata ari ingingo zirengera igihugu cabo kandi zigashira mu kaka igihugu cy'u Burundi. Ni amakuru tukibandanya kubatohoreza, kuko turiko turavugana n'abategetsi bakomeye cyane begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nabo babona neza ko ari amakosa ariko arakora. Akaba aribo bariko baraduha amakuru arabana n'integuro Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ndetse n'ibigiye gukurikiraho, aho tuza kubabwira amategeko mashasha Perezida Evariste Ndayishimiye aba yahejeje guhereza abarongoye abasoda begereye imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda, ndetse n'ibiriko birakorwa kugira ngo u Burundi bwitegure neza mu gutera u Rwanda. Byose nta handi mwabikurikira uretse kuri n'umuyoboro wa YouTube utushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.